ndatanze mwiriwe kuba ariko badukurikirana muri ano mango tugezemwo na mwaramutse kuba ariko badukurikirana ari mu gitondo ni MC Benita turi kumwe canke se muri kumwe nkaba ndi kumwe kandi n'umusesanguzi muri studio ndakuramukije cyane. Yego ndakuramukije nanje Benita reka ndamutse amahoro y'Imana ko yokomeza kubana nabo bose bagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Yego urakoze cyane kuba duheye ikaze ni bafata umwanya kugira ngo cyane se bafata agatebe bicare bashobora kuba bakumva bimwe n'ibindi tuma tuyagire hamwe muri kino kiganiro. Reka ndabagire mu ncamake ibyo tugomba tuyagire hamwe na kino kiganiro. Yes, uyu munsi humvikanye urwamo rw'amasasu muri Kamanyola kandi twabonye neza havugwa urupfu rwa Lieutenant Colonel Major aho yari kumwe n'aba officier 9 b'abanyarwanda bari mwisange. Sike bari bagiye gukora iki? Donc bishwe ni nabandi cyangwa niki. Turarabira kandi hamwe ukungene twigwaneho yamaze gusohoka muri M23 yatanze kandi ikirego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitanga ku Rwanda. Twabonye kandi ko na Leta ya Kongo yagize ico ibivugako. Mbere yuko dutangwa ibiganiro rero baramusesanguzi turashaka duhere kuri kimenyene cyanyuma utubwire ingene byagenze kugira ngo abanyamurenge bashobora kuba batanga ikirego bari mu Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uragize neza cyane Benita akubwo ico kibazo mu bisanzwe je nkomeza kubivuga. Yego bamanitse agatubicaye mu kukamanura bahagutse byanse no kwana kamanura usaba ko basimba kugira bakamanura kandi bagashikiye twigwaneho bisa nkaho yamaze kuvana mu bitanga kubivuze bitewe nuko narijya kosa baciye bakora ryo gutwara abanyamurenge babakura muri Uvira bakabatwara mu gihugu cy'u Rwanda. Kijya ni gikorwa kigayitse novuga ko catumye habaho ukwitandukanya hagati ya twigwaneho na M23. Donc bigumura. Sukwigumura kubera ko iki cyitwa M23 turazi ko ari RDF. Baza babisha abanyamurenge yuko aribo bakombozi babo, aribo baje kubarukora, aribo baje gutuma babaho ubuzima bworoshe kandi bwiza. Aho mugabo hari ibintu binasigana ubwenge. Umuntu akakumvisha yuko ugowe kandi utagowe kandi ukanavyemera. Nubwo twigwaneho nako iyi RDF yaje yemeza abanyamurenge yuko bagowe babayeho nabi sivyo nabo bacu baravyemera uko atego turagowe kandi vraiment tubayeho nabi ni muze mu dutabare mugabo ntibamenya yuko iki gisika cy'u Rwanda RDF kikujya kiguhuwa nk'imbeba. Ibi narabivuze nigeze kubivuga ngo imbere ikugiguhuwa umuntu acavuga ati murayibeshera ati imbeba ntigiguhuwa ahubwo kubera ujya bwayo iri kirakujye yibukojeje ku cyombo ngikiraguhuwa. So nabo rero bameze nk'imbeba barakujya bakagukoza ko bwa bafise ugaca wumva umenga uri kurasosegwa. Ibi twabivuze kuva kera sindi bubitebeko nakoze n'ikindi kiganiro kare hariye kuri BF ndazi ko abantu bacumvise natanze n'ibyemezo. Rero igitangaje cyatumye mu by'ukuri no mu banyamurenge habaho ukudahuza. Ubwa mbere abanyamurenge bari basanzwe bari mu migwi ibiri. Hari abo bita ngo ni Bifobagane n'abo bita ngo Akagara sivyo. Ibifobagane byatahura cyane politike ya M23 bayitahura banayemera ni nabo bafasha M23 gukonvenka abandi banyamurenge. Mugabo Akagara nabari bamaze gutabaneza yuko RDF atarukundo nambaye kunda umunyamurenge kabone ko bababwiye yuko bafise inzira igihumbi zo guhonya ubwoko bwabo bw'abanyamurenge. Uti rero Akagara nibo novuga ko badugije pressure cyane gose biza no gutuma ibifobagane no muri bo abenshi bahumuka. Barabona umukino bakinywe, barabona nabo nyina amakosa bariko barakorerwa na RDF. Hariho amafakti menshi bagiye batanga anababaje cyane unawumbije musanzwe gushimuta umukongomani atari umunyamurenge uwo menga birasobanutse. Kumushimuta bakamutwara mu gisirikare cyabo menga birasobanutse. Mugabo umunyamurenge
wa wundi uvuga ko waje gutabara abayeho nabi ugaca umushimuta nawe. Ariko bora mfashanwe rero ngereye kuvuga ko ndabyumva numva menga nubwo batanze ibirego no bari mu makosa. Komye bamaze kwemera neza ati twe turemeye ko turi impunzi cyangwa se twe turemeye ko batujyana uko bashaka turagiye mu nyuma bakabyemera aba mu nyuma bakabona neza yuko bariko barabakinisha. Siniko nabitahara neza nyine baba bari baje kundiga ntaje reka wenda gusobanurire kumbe n'abandi bavyumvireho. Aba banyamurenge bamaze kubona ko baguye mu gatego, baba ifo bagane baba akagara, byabaye ngombwa yuko noneho bumvikana bashira umutima hamwe. Aba bavuze ko baje kudutabara bigenze gute? N'ahantu twadusanzwe tubayeho neza tubanye n'abandi bace bahadukura batwaye mu makambi y'impunzi. Noneho bo uwuraho yavuze ati bashobora kuba bareze u Rwanda kugira ngo biyeze kuri leta ya Kongo, bereke leta ya Kongo yuko ibi bintu bagiyemo batari bazi ko ari uko bimeze. Mu yandi majambo bo mugabo ngira ngo wabonye ko na leta ya Kongo akigira ikivuga, aho bavuze bati kubarega muri leta z'ubumwe za Amerika ntabwo bifashe, ntabwo bifashe, ahubwo ni mubarege mu muryango mpuzamahanga, sivyo? Mubarege muri communauté internationale, hama bugurure procès babaze neza leta y'u Rwanda impamvu ishimuta abenegihugu b'ikindi gihugu ikabatwara kubagira impunzi mu gihugu iwabo. Kandi ucamva umenga niko bimeze. Mugabo ibi leta ya Kongo yari ibizi kuko yarabahanura ntibashake kumva. Ibi ni bya bindi mu Kirundi bavuga ngo ugutwi kw'imene kumva ko keje. Bumvise. Ya, reka tubananiza rero kuri kino cha Philippe na bano ba officier baguye hano mu Isange. Ese byari bimeze gute? Ubizi kwiki bishwe nabande baje uko bari baje gukora yiki? Bo, asante sana kuri iki kibazo. Ku munsi wejo hari igenekerezo rya 19 nimba ntihenze, bararungitse yindi delegation y'igihugu cy'u Rwanda. Barungitse delegation yari yobowe n'uyu Lieutenant Colonel Philippe mu RDF, ari kumwe n'abandi ba officier 9 baje gukonvenka abanyamurenge. Ntabwo batwaye abanyamurenge gusa bari muri Uvira. Iki ndashaka gisubiremo ndakivuga abantu bacumve. Baci bahamagaza abanyamurenge bose bari hafi, ndavuga bari muri iyo localité ya Plaine, kugira ngo bavuye ngo ntibabice, niko bababesha. Hacaza riri delegation ivuye mu Rwanda ije nkoshiteme kubasomesha kugira ngo babumvishe neza iyi politike y'u Rwanda yuko abanyamurenge bose bagomba kuva ku butaka bwa Kongo bakaza mu Rwanda ku neza y'umutekano wabo, sivyo? Abanyamurenge benshi baragize ico bivuga. Hari abavuze bati turazi yuko u Rwanda rutadukunda na gato. Barondeye ingene babakura muri Uvira no mu yandi location babashikane muri Plaine maze babicireyo bace babeshira mayimayi. Kandi iyi plan yari hari pe. Nkoresha iteme yuko ari Imana yakinze sino bagomba babati hajya muri Plaine. Bagomba kubamesera. Mugabe Imana irakinga. Magingo rero iyi delegation ivuye mu Rwanda ije kwigisha abanyamurenge babatahuze iyi plan yuko bagomba kuva muri Kongo baze kuba mu Rwanda ku neza y'umutekano wabo. Haci haba ndabite isanganya, ni isanganya koko. Uyu muri Lieutenant Colonel Ngabonziza nabo bari kumwe baciye bagwa mu mutego w'ingabo zitamenyekana. Ingabo zitamenyekana zarabivuganye. Bamwe baca babaza ati none izi ngabo zitamenyekana zashitse mu Isange nanje ntavyo nzi. Kuko yabanenze ko aba wazarendo narekuwe ko ari wazarendo yabivuganye. Mugabo ingabo zitamenyekana za mu Isange kabisa zirakoze operation maze aba basirikare b'u Rwanda uko ari 10 bose barahira mu modoka barimwo barasha baratokombera. Ibi byateye no vuga ukutumvikana
hagati muri M23 noneho aba M23 b'abakongomani aba M23 b'abanyarwanda n'aba M23 b'abanyamurenge habayemo biciyemo imice itatu bituma habaho ukutumvikana hagati yabo bamwe bati abantu bacu ngabakuye muri Uvira mubazinga gukora iki iraba ibitanguye abandi bati bijya bibaye ni mwebwe mwabikoze ni mwebwe mwatugambaniye muratanga map nuko muratanga amakuru yuko tuza kuba yuko abacu baza kuba bahari none rabi wacu voilà nuko byagenze habaye ugusubiranamo hagati yabo bari hariya muri Sange ariko ngira ikindi kintu ndakumenyesha nuko magingo ayatuvugana Sange nta nyeshamba za M23 nta musirikare wa RDF ayirimwo magingo ayatuvugana aba wazarendo bashitse mu Sange inyuma yaho ingabo zamenyekana zikoreye iyi operation zigahita n'abantu basirikare b'u Rwanda bano officier 10 n'abo wazarendo baciye bahonyuza ikirenge aha muri Sange bivuze ngo rero murumva ko kujye bari kwabirimba yuko bari ko begera babandanya kugira ngo barabe ko bave Sange bacirinjira muri Ruvunge nibibatangaze kumva je mwumse bageze muri Ruvunge hirya je mukumva bageze Katogote na Kamanyo ibintu bize batangaze kuko twabumvise muri Uvira mu nyuma yo tubumva Kiriba uyo munsi turabumvise Sange ejo birashobora gushika tukumva abageze Ruvungi cyangwa tukumva ingabo zamenyekana nazo zakoze operation ahandi hantu hatandukanye ibintu batangaze nivyerekana ko intambara itigeze hagarara nubwo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyavuye mu gisagara cya Uvira yego baramuzisanguze nkibona ano makuru iri mu Lieutenant Colonel naciye nibuka ukuntu alafa passe bari kutubwira ukuntu intambara igomba ihere aba ntuzi aba chef bakuru mugira ko barapfa naciye ndavyibuka reko abivuze none ko baheze ko baragenda tibisike ko maplan yose ari karagenda hera mbe ndurabona amakuru ariko arazunguruka kumugana bumenyi y'abashefu bo binuganuka ko bamaze gupfa ubu muri kiriya gisirikare aya makuru ntituragira kuyavuga ko twebwe mugabo ndazi ko wayabonye kumugana mu bitandukanye wayambagije n'abandi bayambagije sivyo nukuvuga intambara yaheze franchement parlant intambara yaheze bitege ko na Bukavu vuba cyane bahava nkuko bahinjiye aho binjiye barasa baduhava barasa aho binjiye batarasa nibo nyine bazohiga yego wabonye muri Uvira uvana ntambara yahabaye binjiye no mukuvayo wenyine bikuyeyo na Bukavu nta ntambara yahabaye naho nyine bazokwikurayo kandi sikera yego ukivuga ibintu bya Bukavu banamuzisanguzi humvikanye ubwo bw'amasaso hano muri Uvira twako turi cyangwa abandi benshi muri Uvira yego muri Uvira muri Kamanyola pito aya makuru ntamenye yego muri Kamanyola merci beaucoup kumusora byagenze gute ho bimeze gute bo abantu mvuga wawo ndi ngo muri mato yo handitse ngo ndumye yego mugabo sivyo mvuze iyo somo je ntabyo ndabona abantu bakomeza kumigwa nibiri ko birabira ku butaka bwa Kongo sivyo franchement parlant je naronsapere bambwira bati none ni wazarendo yageze muri Kamanyola tuko twumva intete z'ibigori turika nibiki ne ubwo sizanga bose amenyekana abagabo nirinda duperereze tumenye mugabo ntabwo ari ngabo samenyekana kuko abarasaniye hariya muri Kamanyola twabamenye Kamanyola ukuntu barasaniyeyo ni M23 yarasanye na M23 ubundi ushobora kuvuga nti ni M23 OG yarasanye na RDF ibi ni nkurikizi y'ibyabaye ku munsi w'ejo aho abanyamurengo bamwe bashatse kugira novuga defense abanyamurenge babo ntibatwagwe mu gihugu cy'u Rwanda abandi nabo bakabishamo inguvu kugira ngo bagire iki batwagwe mu Rwanda bacabihuza kandi n'urupfu ugujya muri Lieutenant Colonel n'abari abandi ba officier 9 abaguye mu Isange
ku munsi w'ejo guterana amajambo nkoresha terme yuko habayeho kudundumigwa bamwe n'abandi ntibashobora kwiyakira bica bituma bugurura umuriro batangura kurasana. Igisirikare cy'u Rwanda cyakomeje kwagiriza cyane abakongomani yuko bakomeje kubagambanira ngo ntibyumvikana dabora ingene barasiwe imodoka zabo zarasiwe hajya mu Isange magingo bari bazi ko abawazarendo batarahegereza bakiri kure cyane bakiri muri za muri Kiba sivyo maze imodoka zabo zigaturika ti rero uku kuntu abanyamurenge bagumutse abatwigwaneho ati abantu babo ntibatwagwe ku butaka bw'u Rwanda bashobora kuba aribo batugambaniye kugira ngo noneho ujya degaso bayice komsa bajya abanyamurenge batwawe bace bagumuka noneho ntibatware ku butaka bwa Kongo haca bari gutera amajambo maze nako bw'u Rwanda baca batangaye kurasana barasana ibyo none kandi ntabwo turashobora kubimenya mugabo wumve ngo urusasi ruvuze ubundi agasubiza urumva ko ibyo none kara bitegerezwa kononekara intandaro utarabandanya gato wanda gutire mu ijambo hari ukuntu uvuze ukuntu basubiranyemo ko donc bamwe bagiriza abakongomani bari muri bo abandi bakagiriza twigwaneho ibintu nk'ibyo eske ntago bizohindukira intambara iri ku butaka bwa Kongo ikakiguma hagati yabo uko kuntu batangiye gusubiranamo bo je naravuze ko intambara idahereye Bujumbura izoherera i Kigali ibi narabivuze intambara idahereye Bujumbura izoherera i Kigali ndabigarukanye kuri ico kintu bajije uti intambara ntizobahereramo hagati yabo erega intambara iteza kubahereramo uti kubera iki twigwaneho yasokoye muri M23 no kuvuga hari abandi bakongomani bahenzwe iki nkunda kukigaruka ko cyane rwose bahenzwe le vrai congolais bahenzwe sivyo bababwira bati uru n'urugamba rwo kwibohoza hagaca habaho n'igisirikare cy'u Rwanda cyo kiri kwidiri nukuba nico kiri principal muri iyi affaire y'umutekano muke hano ku butaka bwa Kongo ikibazo namana nabajije niki Yesu tinda kibazo bakongomani nibyashika ko abakongomani babashira muri cantonnement bajya bose bazikoze muri cantonnement nibataja muri cantonnement bari cafuje akana kantu n'umuredi tabara agomba gushira ku muzirikani sivyo yego abaredi tabara bari muri M23 sivyo nibashira abakongomani muri cantonnement umuredi tabara zojaye kandi wumve ngo niba basha muri cantonnement urugamba rwo gutuza imigwi y'iterabwoba ruri ku butaka bwa Kongo ruzoba rugiye kwenyaguza mu buryo bwa nyabwo sivyo abawazarendo nabo nyine bazubaka ibigwanisho bazobadezaruma abamete bashe mu gisirikare cya Kongo abandi bashire mu buzima busanzwe igisirikare cy'u Rwanda kizoca gisubira iwabo rero tabara ntihendwe yibaza ngo bazitwara ku butaka bw'u Rwanda yibambeho ntibikunda ntibazobatwara haje ico bari bakeneye ko caraheze cari kijya kwari uko baja kubicira abanyamurenge bagashira ku nyungu zabo nabo bakabishwa yuko bazoca babaparena gushika mu Burundi sivyo abanyamurenge barabishe Uvira bavuga ko ntiyafatwa bazobashikana mu Burundi yarafashwe banayivuyemo basubiye inyuma none wumva ritabara basiga bandirike ahubwo rero ritabara ashobora kwanzika irasa M23 neza cyane je nagiye ashobora kwanzika babarasa kuko nta yandi mpete ngo bazobagisigaranye bivuze ngo rero aha muri Kamanyora iyi migwano yahabereye ibyo nonekana biramenyekana byose ntibiraja hamwe mugabo wumve ngo naka yakurasi wawe nawe ukamurasira uwiwe mwebwe babiri gusubira kubana muhuza nigikunda ubwo mugomba kuguma mubana mwinubana mwose yinubundi kubera ko abaziko umwana umwanya nawe wamuhindukirira ubu nibwo buzima muri Kamanyora koalisiyo ya M23 babayemo ubu ni kwinubana umukongomani yinuba umunyarwanda yinuba umukongomani kubera ako ka acte
kahabaye. So nibaza ko gerageje kwishura ibibazo byawe sinzi ko hari ibindi. Ni akabazo gato naringize kuri aba barede tabara ukuntu akantu waravuze ko bishitse ko bishe aba banyamurenge bakaba barabemereye ko bazobaparina gushika ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Ese ubu byoshika hakabaho yakantonema uvuze vyokunda ko aba barede tabara bavuga ati twenda turate bajahe ko bakeneye kuza mu Burundi batwara igihugu. Je narinzi yuko dushobora kuvuga ati Imana ishimwe abiwacu baraje baramenye amakosa bakoze. N'ubu leta y'u Burundi gume bahamagara abazi ko ubutungane butabakurikirana nibaze mu miryango yabo, abazi nabo ko ubutungane bakurikirana nibaze bishikane ubutungane bukora ibyabo. Nyene iteka yaravuze ati imyaka 10 yaraheze, imyaka 10 iheze nimba bari bociriye igihano cy'imyaka 10 bari ko bamaze umunyororo nareke gutinza ubutungane. Reka ndagushimira cyane bwana Musesanguzi ku nyishu canke se ku majambo tubwiye yaremesha umutima canke se yo gusesanguro tubwiye. Ndagushimiye cyane. Kandi ndagushimiye. Cyo nongera nshimire bariko bari natwe mu kiganiro, ndabasaba ko mubonanye mubana natwe mu bindi biganiro ntihagera ko dutaha kabisa. Amakuru aracahari, mugumane natwe. Ciao ciao.